urazi wa mugore ni zone ndakenda ibitunguru abagabo benshi barakunda izone none bidodire kwataje nafi oya je ndakunda pont naturel urabona ko bose n'abajya babidondine bakera babidondine combien bose n'abasenegali bose ni noir black ari umujone dukundana kera me naramuhevye waramuhevye bidondo ndabona ifoto ngaha bivuga yuko no mudemu wigeze nyene ari muri Biopower urabona ariko aragira publicité ni Delisa tusango tumuzi muri Isaac TV biravugwa yuko wigeze nyene ushaka umukunda nyene like ukavuga ati reka ndamubwire bidondine wa gatatu wa kane n'inkwano kwa kuyitanga papa namukunze ariko uburyo Delisa ndibaza ko arakunda uburyo bwinshi arakunda amahera cyo gutuma yagusavye amahera menshi kumurongora yansavye ngo ndamurongore 15 million niyo 15 million zo kuraye cange ninjiye mu ijya kugwana n'abajya ba Kaming bajya bariko baragira bijya byo kugwanira 15 million nanje nca ndayaronga mesi nshobora kugwana n'abapeti bajya n'abana no twetu legend twashaka mama canke baragukuye muna cyane cyane bavuze ko baririmbye bashika saka 7 komye bid n'abajiri ndabasumvya level sasa uko namuke minda kuba muke sasa yipidoni 15,000 bido shore. Yes bakunzi ba Star TV 257 niwa munezero nyine wa munezero twa dufise kugira tubandanye gutezanya imbere na cyane cyane dufashanya bavuga ati fasha warafashije kubera nako turi ngaha kubera twafashije kugira tubandanye gufashanya. Of course my name is Mr Home Mr Meat aka Angel de la Capitale nije nibereye hano kugira dushore kuyaga rimwe kabiri gatatu ni Biopower murayizi ko arakoze ikigano turakora na mukombozi yari ibintu bimeze fresh uno munsi twagiye ntituzi ko Bidondo yahevye umuzika aja muri Biopower kudandaza amasabuni tumusanze mu bwiza rero ni kujya kabiri kuri nimero 75 munamubona Bidondo tumuzi nk'umuririmbyi tumuzi nk'umuntu nyene acanga mukisha abantu ageze muri concert akaririmba ibintu bikamera fresh no musi tumusanze mu masabune of course navuze ati sinshobora kwirengagiza kino kintu reka nje ndamwegere kugira dushore kuyaga nawo na cyane cyane yuko Star TV muramukunda cyane nanjye kandi sangwe ndamukunda reka nenda mwakira mugambi ga Star TV 257 meze neza papa oya kiramfata corona sasa kiriko kiramfata reka mvuge umeze neza none meze neza Bidondo nakuona ko fresh bwana niko poa kabisa niko nakula hewa tu hapa siku hizi naona mitagato ni hatari mitagato freshere tunajua nakoga na sabuni ya bien mkorogo hamna Bidondina aramfata bien oya sio mkorogo lakini waswahili wanasema hivi mkorogo ni pesa mkorogo na mahera urabona ko ndabonye abastare benshi batangiye kwisiga mkorogo numva example ababo bayita bakingi sindabazi neza mugabo ndabona ko bisiga mukorogo iyo muhuye n'umuntu yisiga mukorogo nk'umustari ninjye hejambo ukunda kumubwira kugira use n'umubwira ati mukorogo ntago ari nziza bo si byiza umugabo kumenya kuko abagabo bo ndabona ko muri mu telefone oya nandakimwe okay bo urabona ikintu usubira muri Yavuze ati iyo ubonye umugabo yisiga mukorogo ukamushikira nka Bidondo utayisiga nijya hejambo ukunda kumubwira cyangwa uramureka ukavuga ati kumanuko nyine ntaraki bo umuntu wose afite 3 yo kugira ivyo ashaka ariko kenshi ku bagabo si byiza ko urazi ko abagabo surtout abagabo bakenye nga twebwe turiko turarondera ubuzima tutaci ku mashure ni si byiza ko kuko urabona abagabo kazi yetu Mungu alitumba ni kusufrire kwenda mjua chini ya magari mamekanike sasa ukipiga ule mkorogo unakuwa ngozi yako inakuwa nyepesi sasa kama hata mkishwana na momi wako akikunya kofi kikuswata tu chotangura vinu vya maruje c'est pas bien ndio maana wanaume tubakie gado tu tubakie kama madume me kuba demu ifo kama ana uwezo bwanake ana uwezo ifo atie karangi juu samwa kanamleta urazi ngwa mugore ni zone ndakenda ibitunguru abagabo benshi barakunda izone none bidodire kwataje nafi oya je ndakunda pont naturel urabona ko bose n'abajya babidondine bakera babidondine combien bose n'abasenegali bose ni noir black ari umujone dukundana kera me naramuhevye waramuhevye Bidondo ndabona ifoto ngaha bivuga yuko no mudemu wigeze nyene ari muri Biopower urabona ariko aragira publicité ni Delisa tusango tumuzi muri Isaac TV biravugwa yuko wigeze nyene ushaka umukunda nyene like ukavuga ati reka ndamubwire Bidondine wa gatatu wa kane n'inkwano kwa kuyitanga papa namukunze ariko uburyo Delisa ndibaza ko arakunda uburyo bwinshi arakunda amahera cyo gutuma
ubu yagusavye amahera menshi kumurongora yansavye ngo ndamurongore 15 million niyo 15 million zo kuraye cange ninjiye mu irya kugwana n'abajya ba Kaming bajya bariko baragira bijya byo kugwanira 15 million nanje nca ndayaronga Messi nshobora kugwana n'abapeti bajya n'abana no twetu legend twashaje canke baragukuye muna cyane cyane bavuze ko baririmbye bashika 180 komye bidon n'abajiri ndabasumvya level abajiri babo ndabasumvya level na cyane cyane ijya competition iriko iravuga ko ibintu mu legend gusumvya abajiri barimo abajiri benyewe watanga umuziki bataranaku manke pako bare kisha abajiri après mie sasa onka mimi ko watatu kutoka mie ndo ba Christophe Matata bachanjwa umba uvuze ati igano ntiworijamo kuko ronse 15 million usanga wayakoye umudada wenyene ugasanga biraheze nta nakimusigaranye mu mufuko ego ni seme grand frère acha ni kusemeye me baratangwe kuvuga muri ijya competition yuko hariho ibintu baba batariko barakwirigizana cyane cyane ko hari abantu bariko bakora muri ijya competition ugasanga nibakwiye kuyivamo wewe ijya competition niba uriko urayikurikirana nk'umuririmbyi uyivuga ku iki ni cyaye ikintu uriko urayikundira bo ikintu nshaka kubabwira abantu ijya jiri en fait sinayikunze ya icyatumye utayikunda ijiri sinayikunze niriko rage mbo ama question bariko baravuga ibintu bariko baravuga nibigenda neza kujewe ku myaka yanje nakoze muziki ndazi kuntu muziki ugeze ndazi kuntu muziki umeze ndiko ndabona ngene abastare bariko bararirimba ya na jiri ngene bariko barakora en fait sinabikunze jewe bidon ati je sinakunze jiri ivyo n'ugwa mbere bitenda binapanda pole pole batenda banapanda pole pole ya Okay, Bidondo musi tumusanze mu masabune mbega Biopower kuri Bidondo ivuze ikina cyane cyane kwa bariko baradukurikirana bamenya ati uko biri kose nimba twamusanze mu masabune Bidondo ahevye muziki aja mu masabune Bidondo bimeze kunuku kugira dushobore kubirongera umuco papa Biopower ikintu ca mbere i alphabet B ni alphabet yanje itwa Bidondo Biopower bo ikintu ca kabiri naco yes ndiko ndadandaza Biopower kuko nayikunze oya gato dusubire mu gatoyi uti ibe iyi ni Bidondo Power nico Biopower uwe manager wa Biopower yarakunze igina giwanje Bidondina none yararirihiye cyane yarakunze Bidondo Biopower urabona ko ni Bidondo Power manke jendi power bo nca ndamubwira Bidondine ari hafi murashobora kuganira urumva no ngaha harimo Bidondine ariko Bidondine na Bidondo yose biratangura kuri B ndakunda abantu batangurana mabi kuko ni deuxième alphabet du monde bo en fait nca ndayishira iyo Biopower nca ndamubwira Bidondine nakuntu turashobora kurangura nca ndamubwira mukombozi turangure turangura nga 300 kilo Bidondine ariko arazidandaza mu bafanzi biwacu mu masite ya kuri 2 numero 75 canke 80 iwabona sosokei ya nimbari abantu bashaka kurangura bashaka kugura ndazifise je nari narangure 300 kilo n'utundi tubido ibindi na mwa Bidondine amahera agende kurangura ibindi muraganira na Bidondine gato turavugana na Bidondine turibuka bavuga ati Bidondo makaya bivanye n'ivyo wadandaza ubu none bagiye kwita Bidondo oya makayabu ni iwanje Biopower ni ya Bidondine ego jendi makayabu nyene sinindura Bidondo makayabu yabo yabura na cyane cyane ko wavuze yuko hari abantu benshi wafashije warabahamade n'icyamenye muhiri wawe ukavuga ati reka ndabahamade bariko bakora nipa pole ndashaka kurangura yandi makayabu may Biopower ni Bidondine Power manke ni power urabona ko ni wa mbere ego nanje ndi Bidondo Power namana nasi yose murayadanda ni nanasi yangu ni pitu hapa ya kudame sasa mbona uliitia mnani mu mama sababu itakuwa kitu hii sabuni sio sumu ngwani itia hata hapa grand frère hakuna problem igapana arashwa kuzumuntu agasanga nko mananasi akavuga ati mzee mnamera nje na mananasi siko na liganda si tutamenya grand frère na problem okay kubakunze ko baradukana ba Star TV 257 madam telefone yawe iriko ratufuruka bakunzi ba Star TV 257 ndazi nibe cyo ko baradukurikirana Bidondo ku muntu yo bakeneye akagasabune ugasanga ari kure
yo karonka gute kugira nyene uronka abakiriya na cyane cyane yuko baba bakunzi bawe twama tubona bakunda ama interview yawe baba bakunzi bawe twama tubona bakunda indirimbo zawe na cyane cyane bagufashe bagusupporting mu kugira ane mu kugushorera zino sabuni imbari bashaka izi sabuni bashobora gutelefona kuri 79 900 590 kandi niyo WhatsApp bazoronga isabuni n'utubido tu shampoo yo koga yo kumesa yo guhanagura mu nzu yo guhanagura ibiyo tout ça c'est la bien. Okay, reka nenda gushimira nse nuja kuyagisha Bidondine nawe ugeshoye kuyaga rimwe kabiri gatatu kugira turayina cyane cyane yuko twaheruka kuvugana kera. Sawa. Cameraman tuje kuyagisha ho bita Bidondine namba ari Bidondine 1,5 namba ari Bidondine D murambona Bidondine mubona aboneka reka ndakwatake urazi filime bita umwatatsi cya kuri Ihuriro TV no imenya gute rero rampa link ndaza kuyiga ugiye kuri Ihuriro TV uraza kubona filime bita umwatatsi bite vyawe bye umeze neza no yo gutandamutsa kwari turacyavuga ifo maze ndakuramutse nituje okay bakunzi ba Star TV ndamuramukije Bidondine namwe ndazimuramukije aho muri hose murazi ko tubakunda mubahe cyane ibi byose murabibona ibi byose ngo turi kuri Bidondine ni Bidondine power na Bidondine umeze neza none ndaho ndameze neza makuru y'imisi mabuye ndaho umeze fresh none kunda amaso unataka unifoke ndakuraba mu maso nyene none kene ndakurabe hasi hewe ndakubaza ikintu kimwe we waraye jewe naraye muhita oya ubona sa n'umuntu yaraye muhira kubera iki unarembuwa niko nimereye bo niko nimereye je ku maso wanjye twe turara turi maso turiko turakora akazi nimba tumonta ibiganiro tukara turi maso ugasanga tuzinduka itiro ritarahera nico gituma mu maso ndiko ndaremba urakubyako Bidondine no musi tumusanze he tumusanze na cyane cyane ko Bidondine yavuze ati ni Bidondo makayabo wewe ni Bidondine biopower aranje ni Bidondine team biopower gato reka tuvuga ati usangwe mubana umufasha wa Bidondo umwe mu barinivyi novuga dufise kandi bigoye kugera hajyaho biragukundira yuko umugera hanyene ukavuga ati Bidondo no wanje gusa nta wunda nkoreramo kubera iki nijya he bangukoresha mabuja je ndafise code pine yiwanje tigerisa ni yabandi ama uri cyagufu asubutu mwanome yafugwa bwana namfugaje kwa mfano none nk'ubishitse kwaza mufata kandi umwizera uvuga ati jewe ndamwizeye ntacyo ashobora gukora ukacimufata umunsi umwe Angel X kubera iki no gira ikibazo none kumufata ndatora ivyanje nkitahira none ntibazi kari icanje umunsi wamufashe zo chutora ivyawe cyo wigiye ndamutora ati haguruka papa ariko uzobubomoye urugo Apana ngene ndatora ivyo hazoba ari niho nzomutora togataha umva naho wosanga ari kumwe n'undi uvuga ati we ucumutwara ivyawe ataranakora ikintu nake none yokora iki kandi atari gwiwe cyo mbana none ngo baciye kubaza zani cemeza ko ari gwawe hanyene turakwambaye ibage uri yaca ku nyumba yace kwa nini je ndayigendana kandi vise n'urupapuro twasinanye none bibaza ko byanje ari ibintu byuko nyene byo mwibarabara okay disubira inyuma gato we ko abantu barako baradukurikirana mbega Bidondine na Bidondo umunsi wa mbere bahuriye he dusubira inyuma gato twumve kukihibuka ikintu je naragisiguye je nakuye none kuri Star TV baragisiga none nibabizi mwahuriye he muri toilette Chego nguma ndakivuga mugabo mutwenga abo yari muri concert age gusobora nje ngenda gusaduhurira ati arandamutsa ati bite urameze neza yeti sho kuma nime yawe none taguruko nyene none iki gitangaje mwawe ni wese peti yangu mwamba mucamara cya mu rukundo nyene aratangura arakuyagisha ibintu cyaraje kumusaba nyene yara twarahuye ngiye mu byanje bazika abagore abagabo tutubira ati bite ni sawa urameze neza ndaho nawe okay muri ico gihe mutarahurira muri iyo toilette wari ufise ibikujanye nawe yari afise ibimujanye we wari wajanye n'iki muri iyo concert abo je nari kumuri abo ako kabare twariko karakabare nyene ku mutonto wanje yarafise ikirora aho hantu kandi sinaenda bizi ko agifise yego muri ico gihe mutarakundana canke taraguha nimero yiwiwe mwari musanzwe muri inshuti cyane cyane mwari musanzwe muzinanye cyangwa wari usangwe umufana wiwe wapi nibo bwabenda mubonye gusa naye nigeze kumubona namubona kera ngira umwana muri Oderas diso nyene nkabona yambaye ibisusu nyene nyene tuvyutsa abana mutini murabe tukaraba mu bandi gusa ntiyari umufanzi vraiment sino bahise muri ico gihe yaragusavye nimero ariko sometime iyo umuntu akudarazi cyangwa akabwira mukundane hari ikintu kigushitura ukavuga ati
Iki kitu kwa ule jamaa kinanishitua sana, njoo kitanifanya nimpende. Nta kintu Bidondo cyatumye umukunda ukavuga ati ujamaa negezwa kumurukundo. Abo nkimubona narakangutswe nawe arakanguka kumbona uko umuntu utangwe kwera yabonye utagasi nawe unavuga ati abara sukuvuga uko sinzi ibyo cyambonyemo nanjye gice turamubonyemo cyo ntukimbaze narashidutse nawe arashiduka kuko nibwo mbere nanjye nawe ndamubonye nawe ndamubona nkiri umwana nkaba ndamubonye nkuze nawe yaramaze gukura aje ndamubona rero life kaba ari n'umustar yateguza gushituka kandi ubwahurira kuri toilette urajyana umuriye mwiwese usanga ari ibintu biteye isoni isawa Okay. Ubuzima bwo kuba wubakanye n'umustar nicyaye bukungura muri wewe canke nta challenge horo cyamuna cyane yuko nayi n'umustar bavuga ati iyo wakunze umustar cyane hari gacha yibona akagira ubwibone. Abo jewe mu bisanzwe je ntacyo bintwaye kuko cyukuri je ndazika nkunda nanye ndamukunda nicyo tu nta bindi urasi kwa gukunda okay. Uko biri kose reka tuvuga ati wait and see yambaye agapira kanditse ko Generator Bidondo MB dog none ko yambaye no mupira kama abo uyu mupira ni cover ni yari cover y'indirimbo ya Bidondo ya mama ni mama yarinje muri Bantu Boy abantu barabizi ari featuring MB Dog mo muri Tanzania na M2 Hakiza ari muri Amerika. Iyi rero yari mipira yasohotse niyo ndirimbo yiwe yasohotse Lewi Marse ngira abantu barayumvise. Mama ni mama iyo ndirimbo iraturi kuri YouTube channel ya Bidondo abakeneye kwiraba Bidondine ugeze kubira binga Jemfise 85 sasa haya Bidondo niwe yikorera wewe atanyikorera arabishobora ndio ntibikuraba Yesu akunzi wa Star TV 257 murabona ko turi ku masabune gatoyi sindabaza igiciro kugira dushobore kugira ante ni Biopower tubasigurire gato ko abantu baradukurikira Biopower ni vyashara by'iwanje araranguye nk'abandi barangura atasiyo mu ntahure Bidondine Biopower na Bidondo Makaya okay wabitawe ndumva warabishobora iyi nini iguga 3000 iyi nayo iyi ni robo igugwa 1500 iyi ni nusu 3000 gira murabona n'amashampo arahari akabido ni 9,000 akanako ni 15,000 abafanzi ndabahaye karibu muze munshorere dutezanye imbere nkuko mwama mubikora dukoresha umwanya nkaba ntumiye na Bidondo team yo muri hose ni mwubahwe murabikora neza mwaranshoreye bamwe n'abandi ndabasabye muze munshorere ni mu bwiza muhira kujya kabiri nimero 75 sawa ni kujya kabiri kuri nimero 75 mu bwiza Bidondine abantu bashobora kwibaza ati mbega kudandaza amasabune ava ataradandaza amasabune nta kandi kazi wari ufise ukora usanga wishe ugasanga ugiye gukora ibinye canke waruri muri ropo wari mu buzima bumeze gute je mfise business nyinshi barazi ko nacuruza imikeke ndacuruza indagara zo ku biro byose nawe mikeke ntibabizi none isoko mwijabo barabizi abo Biopower ngiro gihe nahagaritse kuko hari ibintu bisabwa yuko mpagarika imikeke kwanza kwera irabura mu nyuma rero Bidondo aravuga ati hakoguma wicaye muhira arangura basi Biopower nabonye ari umu nziza hamuyiha abafanzi bawe ababanyi abagenzi bagushorere tu aravuga ati ni byiza ni boni de hamanda bikora. Okay, reka tuvuga ati abafani bawe canke abafani ba Star TV 257 na cyane muri gwa mutima nyene na gwa rukundo dufasha abandi kugira tumushore kugira nawe abandanye kubaho n'umuryango na cyane ugeze kubana bangaye ka Bidondo. Jefferson abana bane. Urumva abana bane ibijumbu urugiye kurondera ibijumbu utegerezwa kurondera ibijumbu bine kugira bikwire ababongera baca bikoramwo babagiye mu kabare basohotse barajya bakanywa bakagira suko none. Oya reka mu kabare nyamara twovyamamo. Mu kabare uri kumwe n'umugabo murafungura amabana nawo mu kabiri. Oya ntituvyamamo ubwo twe turaba responsable urumva abantu bubatse ntibama mu kabare nk'abajene nkuko kwiwawe usa n'uwaraye mu kabare. Waje sindara mu kabare n'umusi. Kubera ikino nusa nkuko. Neza none mubona ko nsa fresh. Oya sanitire. Navyo mubona. Sinzi ko byutse ubunye. Ega je njya amanevye none njyamye saa 10 gasha ndiko ndamonta ikiganiro none ndabigenze gute. Nyesha niki kari kiganiro. Wibaza ko nari mu biki.
oya je ntibindaba. Okay, reka tuvuga ati wete nisiko biri kose twaje kugira tumushigikire kugira abandanye gutera imbere, tumushigikire kugira atere imbere nawe kuko haraho yifuza gushika. Iyo uri ku maeskalier uri kuraduga kugira ushike muri etage, rero ntushobora kutaca ku maeskalier ngo ucuguru kuduge direct. Umuntu azohera kuri eskalier ya mbere, nimba ari ngaha ku ya mbere ejo tuzobona ufise uruduka ruganje kandi ndabikwifuriza. Urakoze cyane. Hama Imana iguhezagire kuri kano kanya wadutsije. Nawe urakoze. Okay, bakunzi ba Star TV 257, you have the best exclusive news. Murabizi ibi vyose nibyo tubazana kugira dufashanye, na cyane cyane muri wa mugambi nyene zokama ndabivuga kuri Star TV, dufashe kubera natwe turi ngaha kubera twafashijwe. Nta muntu numwe atafashijwe kuko turi ngaha kubw'ubugombe bw'Imana, kandi rero abandi bantu badufashije benshi. Aho uri hose, waba ufise amafaranga, ufise abakozi ukoresha, burya bajya abakozi ukoresha baragufasha, irifo ikore nawe bafasha kugira bigende neza cyane gose. My name is Star Boy Mr Meat aka Angel de la Capitale. Iyi ni Star TV 257, nimba utarakora sabone Angel de la Capitale. Angel umujene muri Capitale. Ndababwira ko ndabakunda cyane gose, utarakora sabone, utarakora subscribe, warakerewe cyane. Imana ikumezagirire, mubandanye kunshigikira. Amina, 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 amina.